nagukunze ukidi muto ukidi toto ndagukunda jewe nyene ataga kato kuba nkunda je naciye ncikitoto uranyuzuza bigatuma jewe mvyimba ukuntu nkunda bikanteda no kugada umbwida kuzo mpeda inkingi nakubeda inkinzo nakubeda ubwato tuja koga mu kiyaga sinzokunaga yo nzogutunga twibede ko swaga man. Kaze bakunzi ba K90 TV mu biganiro byacu biganiro bya buri munsi twama twashikiriza buri munsi duhura n'abaririmbyi batandukanye abakora imyuga itandukanye aba star mu bitandukanye bose turabazanira twabashikiriza bakababwira byinshi mu byo bariko barakora n'ingene yo parakora kuno mwanya ngira murabibona neza cyane turi kumwe n'umujene atsobye sana hano ni one best nivyo one best ni sawa safi kuri one best one best majamaka ni kuvuga ikintu kimwe ciza ni ca kintu gikora ibintu byiza abantu bakaryoherwa wa muntu yubaka imitima y'abantu ni wa muntu agerageza guhanura nyine abantu abicishije mu gahogo ku mazina y'abavyeyi amazina yitwa Nkurunziza Olivier yes one best so one best twavuze ko ari umuririmbyi arabava bibaza ati wapi bose umuririmbyi ugasanga umuntu arawo rusanzwe no munsi cyangwa urasoma miguno munsi ati wose naye bwamumve ti no kuri radio cyangwa ugasanga ahora kumva mugabo ntazi ko ari wewe no musagira kubone mucishirizeho gatoya cyane cyane akaririmbo mwari na Black G akarimbo twakoranye na Black G n'akarimbo kitwa Ndakwemera bo niko washaka ko neno shaka pera nyene nagukunze ukidi muto ukidi toto ndagukunda jewe nyene ataga kato kuba nkunda je naciye ncikitoto uranyuzuza bigatuma jewe mvyimba ukuntu nkunda bikanteda no kugada umbwida kuzo mpeda inkingi nakubeda inkinzo nakubeda ubwato tuja koga mu kiyaga sinzokunaga yo nzogutunga twibede ko swaga man. One best rap ya bien foza bien so one best aruca yibaza ati mbega kuno munsi kweka ari kuri K90 TV kweriki umwe munsi gane tukugirane byose reka rero tubiyagire ko one best hacimishi nyinshi kabisa atagakoroka cyo tuma twakwegereye so one best haciye vraiment igihe gitari gito ntakora bivanye n'ubuzima hirya nino turondera nyene byaratumye nyene nja muri pose nk'umwaka arenga ko gatonye ntakora ariko one best novuga ko ngira ngaruke novuga ko ngarukana na 2020 kugwa biriho muri studio ariko 2020 ngiye kugarukanwa n'ibikorwa nayo nihenze sorry gato kweriki kumva bari muri studio shimye kugaruka mu 2020 so ni kuvuga ko hari ibintu ntihanuza hari ivyo nkibaza nyene abankurira kugira ngo nimba ari utwo dushobora gukosora dukosore kandi nashaka kubisora n'ama video umwaka utangura niyo ntuma biracara ama audio ariko umwaka utangura bisokana n'ama video niyo ntuma navuze tugeko gatoyo ubwo mwaka wari wamaze bavuze ko ari mu buzima bwa misi yose ariko ntwatomoye neza uyo mwaka waheze ntakora nayi navuye gatonda boja nja mu gihugu kibanyi cha Dubai cyo gihugu ni kibanyi kabisa mu mahanga nagiye mu mahanga Dubai ngiye kurondera ubuzima rabizi ko ubuzima buba bugoye kugira ngo ndonke nyene n'agafaranga kuzohora nkora umuziki nyene nisanzuruye ndagenda rero ubu naragarutse ndi ngaha ariko n'ubu sanzwe ndajayo sometime kubera ko nsanzwe ndi muri commerce nyene hari ibintu nja kurondera nkarangura nkagaruka rero nayi namanje kugenda kugira ngo nyene umuntu amanza agende kuronka kabico yoronka ubu rero nkaba navuze ati naje ngira nkora umuziki nyene akazi nyene nkuko nabaze ndabikora so nubu tuganiriye bavuze ko hari ahantu gira usimbire mu misi ku kwezi nyene ndasubirayo nyene Dubai ariko mu misi mikenzo banagarutse none umuntu aribaza kweri ko ukora umuziki kandi wumva ufise ni note wikorana business yiwawe umuziki nakunda akazi rero karenze cyane iyo umaze kuguha ari naho ushaka gusanga birenze cyane bikaryoha kandi umuziki nawe uragufasha no kugira ngo nanyabujya nsanzwe ndi mu commerce
iyo ndiko ndakora uwo muziki wanje nkora niyo business yanje biramfasha no kugira ngo pushing ivyo nsanzwe ndandaza nkawe urashobora kumva ko ndandaza iki bivaye nuko n'ubunzi mu muziki ukaza kunshorera ko nyene byose urumva uhakura abajama abafans bakaza gushohera wowe nyene uri promoting n'ivyashara vyawe so ugira ivyashara vyiki so nsanzwe ndangura ibintu vy'amatelefone ndandariza hajya muri ideal ndangura amatelefone ama accessoire y'amasimu yose ndazana rero nk'uko ina agatelefone keza kari koko ashaka yo nyitura ko rero ndamuhereza nta bibazo ni one base so umuntu aribaza ati none ntusanga umuziki usa n'uwa wibagiye canke nusanga na business yawe uhaye yica kwifatanya biroroshe biroroshe kuko hajya mu buzima ikintu cyose ni programa yacu niba ugomba uri kukura ndashaka gufata ati uyu mwanya ndagiye kurangura cyangwa umwanya ndiko ndadandaza ndaza gufata amasanga ahe nimba ari kwandika umuziki nimba ari repetition byose ibintu byose ni time yabyo kuko na kare narakora umuziki ndi ku ishuri warasanga afata umwanya wo kwiga afata n'umwanya wo gukora umuziki usanga bigenda neza ikintu cyose niwe witegura niwe wipanga bye byose ushaka ku murongo okay ni ibintu byiza cyane none ubu izindi projet rero zari nizaye ko umva 2022 ugiruze ugaruke imigambi ni ya mbo 2022 novuga ko imigambi hari ni myinshi urumva ko ngiye kuba kera nakora umuziki ugasanga nkora umuziki nkasora audio ariko imigambi novuga ubu mishashi giye kuza nuko ngiye gusora video audio bikagira ko rimwe byose nkasohora nabi nagafaranga kabaye kenshi oya sinagafaranga kabaye kenshi iratubasi ego gusa ndashima Imana mugasi novuga ngo nikirenga nene antuka ako kukora ukafasha ku umuziki kuwutwara bye video no shima Imana canke urafise management cyangwa urafise n'abagufasha baguterera sofu gusa ndafise abanyungura ivyumviro ariko ntabwo nta management ifise ego tugatse ku buzima bwa nako kuvyo ugira ukore muri 2022 est-ce que wavuze ko hari ibikorwa biri muri studio ni bishika ni studio biri muri studio iyahe wabikoreye hehe mbega nta makora barimwo mbo studio sishimiye kuzivuga umwanya n'amagusho mu menyana harimo amakorabo ariko kugira ngo umwanya ntibikene ko mu menya studio ariko mugiye kubimenya vuba uri kuratwikura oya nene nibanga studio kweri kwigira ibanga mbo nibanga kubera ko sindashima kubishira ku mugaragaro ahagaragara kubishira ku mugaragaro wonzo bakoranye nyenda babwira ati ngira neza na neza upanga kubishira abona ryane mbo novuga ko umba indirimbo zoja ku mugaragaro mu mwaka utangura mu kwa mbere neza neza no duzoca tuna one best aragarutse aragarutse one best wa kera abari banzi abatari banzi bazoca kumenyera bagiye kuzoca bamenyera wagumye muri rap nasanzwe nguma muri style yanje kuko je nasanzwe nkora style ya rap ariko ndimba du style twa kizomba zuki ndimba mo rap no kuvuga ko ja style ya niyo style yanje nijya nyene ntabwo nshobora guhindura ni nasanzwe nikeshi ni abanyitwa ngo Mr Kizomba rero ja style ya kizomba muri rap nijya nyene ntabwo nzigira mpindura aha urumva mu byo hayo gukorangira abantu baca biha neza neza umuco ivyo ibikorwa vyawe bafate kuvyo umaze gukora ariko kandi umuntu aribaza ati none uje muri 2022 muko kwa mbere uzobandanya gute mbo nje muri uwo mwaka wa 2020 mu kwa mbere nzobandanya nkora kwa kuni nyene bari babizi ni kuvuga ko uzavuce usubira kugenda ugatwagwa n'ama business oya ntabwo bizoswa kuntwara kuko urazi gutuma bitazontwara ubu ngiye hariya ntabwo nteba oya sinteba kuko kijya gihe naragenda teba nk'umwaka ndakubita umwaka n'inusu uri kurapanga karere ariko ubu kubera ko ndagenda mu minsi mikenya nkaba nagarutse ntabwo nzonyoteza abafanzi Soma nabahaye ibintu bikaze nuko ni one base turi kumwe hano muri kuri K90 TV tuganira kujyana n'umuziki wiwe n'ingene ko arakora n'ivyo agiye gukora cyane kuko mumva ko aramaze igihe atariko araboneka mu muziki wacu wo mu Burundi ubu agiye kuzana akazi kiwa kabandanya neza asanzwe adandaza yatubwiye by'amatelefone ajya muri galerie ideal ariko rero umuntu aribaza bwana one best mu muziki hari ikintu kibe kibanze kujyora n'ikibaze kubabaza ni cyane mbo mu muziki
noneho novuga sino mu muziki gusa mu buzima bwose hari ibintu usanga mugena muhura navyo hari kubabaza hariho nibikuryohera so mu muziki hari ibintu bigenda turahura navyo ugasanga nk'ubura koze umuziki wawurihiye ariko ugasanga ntawushitse ugasanga urakoze nk'igikorwa ciza mugabo ntukironkere promotion nko kuba wagikoze rero ivyo kenshi birakunda kubabaza abaririmbyi kandi ikindi naco gikunda gusanga umuntu kikambabaza nk'iyo ugomba gukora indirimbo ugasanga urabura uburyo ugasanga ugomba gukora video warosama yari gukora audio ariko ugasanga urabona amafaranga yo gukora audio cyo cyose ni ibintu usanga none nk'ikintu cya promo bipfira ariko arivye kugira ubure promo promo urashaka kuyibura bivanye n'ukuntu hazi urashaka kwitura umuntu ati jewe ndafise igikorwa ikiniki ugasanga sisa ariko novuga yuko je ivyo bintu kera naro ndabibona kera ubwo je natanga umuziki kera natanga umuziki novuga za 2015 hafi 2010 je natanga kuja muri studio ko niga mu mwaka wa 5 ico gihe menga hari 2010 natanga kuja muri studio hari ya studio ya bo natangwe gukora muri studio yitwa muri Hope Studio aha muri ville kwa Liza Classic agitangura kuza ngaha mu Burundi akiza mu Burundi agikora satura zandi mu za kera za ubutumire aha muri Hope yari ngaha impande ya house Havana niho yari winche gatonyi bo ndavaho nakoreye Kim France record mu Kibenga kurana na Enrique ubari muri Kenya no mu pro yitwa Dani Pro narabandanije ndakora ndagenda za kumutakura muri Golden Studio hariya kwa Kukey gifise studio yitwa Golden za Sky kera nyene tunyene novuga je muziki nawe utanguye kera gusa bivanye n'uburyo ntawo nashika kwa nabane kandi ndi kwishuri sanye narakora nyene bisanzwe yego so none umva ko wabitanguye kera uvuga ko kera ariho byari bigoye bo kera kwa nta nama TV online yari bwaguyire ama radio ntiyari bwaguyire hari ama radio makenyi ariko ubugiye kuraba ubu ama radio ni menshi ama TV online ni menshi navuga yuko ubu ndashobora kwitura urya ugasanga nafashije mugaba 3 bakamfasha niyo n'umuco usanga yuko ubu novuga yuko ubu biroroshe urumurimbye gukora ufise impano ugasanga uhagera ugafita ushika singa kera kubo kera ama radio yari make ama TV online novuga yuko nka za 2015 kiratsaringira cyane nta TV online nigeze njako za 2010 rero ubu nk'ama TV online ni menshi ama radio ni menshi umva rero bure ni ibintu biryoshe cyane niyo ntumo uri kurakora umuziki gutera imbere biroroha so hamari ikintu cyaye kimaze kunezera mu maze kugira uti je iki kabisa cyarampimbaye gose mbo ubu kintu kimaze kumpimbara mu muziki cyane nuko ubu muziki uri kurari hatari nka kera kubera kera umuziki warawukora ugasanga ntawo gushikana ugasanga mbere urukura nawo ukora benshi barakawutuka ngo urumuvayu ngo urumusuma ngo abastare ngo ntango ntibubaka abastare ntibagira nta migambi rumba ariko umuziki urasanga utunza abantu ugasanga umuntu afise parcela hayiwa bamwe cyangwa ugasanga arapanze uramurihira asanga afise ingendeshwa yiwe yakuye mu muziki aratunze famille bano vuga yuko mu muziki ni sawa fresh ni sawa vraiment arushoboye afise iyo mpano yiwe afite uburyo cyangwa afite abantu bamufasha yo gukora yivuye inyuma ku muziki singa kera nuko ni one best turi kumwe kuri K90 TV akora tubwira kujyanye n'umuziki twako tubagira kuvyamuryoheye n'ivya amubabaje ko mu baririmbyi benshi urasanga bagiye bahura n'ibibazo bitari bike ugasanga ntibararonka umwanya wo kubivuga canke ngo bavyiganira abandi bavyigire koko n'ibintu bishika nuko agarutse neza cyane one best ngamuravyumva je afise vyinshi afokasinga ko vyinshi ariko arategura byisi yifuza gushikako akajambo kanyuma ko kuratukurikirana n'abakunzi bawe muri rusangi jewe ikintu akajambo kanyuma novuga nuko abantu boja kuri channel ya K90 TV bakagira subscribe kugira ngo babashe kuduteza imbere ari ukeneye kubona ibikorwa by'uwanje nawe yoja kuri YouTube akandika one best official arabona indirimbo ziwanje nagenda akora nakoze Black G twarakoze Frank Generation 80 twarakoze Crown Lema twarakoze Afro Stream twarakoze Be Bright Acapella ubu asanga ari Etazini bose n'abari twagiye turakora
ira tu basi indirimbo zaragira aho zishitse harabagenda bazimenya nk'abantu bakurikirana umuziki novuga muri iyi minsi za 2019 20 ibikorwa byanje baravyumva naravuzwa cyane yego niyo ntuma mvuga ati ukeneye kubona ibikorwa byanje andike one best official aza kubibona yego naho nyine agire subscribe nuko vraiment no basaba yego bakandanya bashikira umuziki ndundi merci sana hanyuma nkabashimira ndashimira DJ H promoter inyumviye ko kuntumira namwe musanzwe mukorana ngaha Imana bahezagire cyane ni one best official kuri YouTube Instagram one best official osaho nyine osaguma yandoze so mwakoze cyane akora dukurikirana kuri K90 TV mwakoze ko bakurikiranye kino iganiro mwanda mudukurikirana subscribe like na comment muduhaga feedback kugira ngo twumve ibyo twakora ngere twabikora mugire umunsi mwiza ciao yes thank you